Reka subire ndabaye kaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu Imbwa Rudende ya Isange TV, ishene bashikiriza amakuru n'ibiganiro bibabegezaho kandi bavyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaye kaze rero mu makuru yacu yo muri iri joro, hakaba ari amakuru bayiriwe avuga mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mw'iperereza, mu gateka kazi na muntu, mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose abariko aravugwa ngaha mu kibano. Reka rumba hekaze mu makuru yacu yo mwiri joro, hakaba ari amakuru na cyane araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Ibimaze iminsi bivugwa mu Burundi byo kwikeka gutembagazwa kwa Evariste Ndayishimiye bifitaniye isano n'abajenerali batandukanye mu butegetsi bwa CNDD-FDD bifuza gutembagaza uyu mukuru w'igihugu. Amakuru kandi ku rubuga agaragaza ko Ndayishimiye aravye nabi yo kwisanga mu munyororo aho arengeye mu bunyoni kuri ubu ari akaba ari we ashobora kuhisanga. Aya makuru turaza kuyagaruka ku buryo bw'idonido tuze kuyabashikiriza. Naho Bujumbura ho musanteri wa commune Bubanza yarayahagaritswe mu mabanga inyuma y'ukwezi ashikirijwe icese n'umukuru w'igihugu yagirizwa mu kuburabuza urwaruka ruriko rurimba ubutare. Turaza kubandaniriza amakuru yacu mu gihugu kibanyi ca Tanzania ahariko haravugwa akajagari katagira izina. Muri Tanzania rero ibintu ntivyoroshe muri Tanzania nyene kuva kuwa gatatu igenekerezo rya 29 gitugutu uyu mwaka, aho amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abashinga amateka yakumiriye imigambwe ibiri ihambaye mu itavuga rumwe n'ubutegetsi. Kuri ubu rero ariyo Chama cha Mapinduzi uwuza imbere kandi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ni Itindurisu arongoye umugambwe Chadema ari mu mvuto ndetse yagirizwa icaha cyo guhemukira igihugu. Aya makuru nandi yose ni mukanya turagaruka tubashikiriza ku buryo bw'idonido babandanye mu uyakurikira. Mubanza mu vyonde suivre partage ndetse na s'abonner kugira ngo muze murabambire ko notification zijanye n'amakuru mashasha tumaze gushirako. Ku buryo bw'idonido reka duhera amakuru yacu ku biriko biravugwa ngaha mu Burundi. Kuri ubu arengeye mu bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yabaye asubire kwadukana icuka kibi hagati y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ndetse na arengeye mu bunyoni nyene, aho kuri ubu ngubu arengeye mu bunyoni yihaye inkumbi ndetse yatangaje ko isaha n'isaha ashobora kuva mu gacerere ngo agashobora kwitoza kandi ngo Evariste Ndayishimiye azoca asubira ngo mu munyororo aho arengeye mu bunyoni yari amaze iminsi amfungiwe. Ibimaze iminsi biravugwa mu Burundi byo kwikeka gutembagazwa kwa Evariste Ndayishimiye birafitaniye isano no kuba arengeye mu bunyoni yaramaze iminsi afunzwe, kandi ni ivy'ukuri hari aba CNDD-FDD benshi bo hejuru bafadikanije n'abasirikare bo ku rwego rwo hejuru rw'abajenerali batifuza ko Evariste Ndayishimiye azokwiyongera ikiringo ca kabiri. Ivyabaye muri iyi ndwi ntaco twobigaruka ko kuko mwaravyumvise kenshi mwese, ariko kandi ico mwomenya nuko no mu Burundi hagwaye umwanya n'umwanya mushobora kumva habaye ikintu. Nimuzotangare kandi nimwabona arengeye mu bunyoni avuye mu gasho ashikira mu kirimba kwa Ntare Ndayishimiye nawe agaca asubira aho arengeye mu bunyoni yari yugaraniwe canke akakwa ubuzima burundu. Evariste Ndayishimiye ni byashika agashika muri 2027 agitwara azoba ahejeje gusimba imitego yose kandi azoba ahejeje gutsinda bagenzi biwe batifuza ko yiyongera ikiringo. Kandi si imbeshere abarundi benshi bararambiwe na Evariste Ndayishimiye kuko nta kintu yabamariye atari ukubarenza amajambo gusa atagira ibikorwa. Ibi rero biri muri bimwe bishobora gutuma Evariste Ndayishimiye abogozwa umwanya n'umwanya. Bujumbura kandi musanteri wa commune Bubanza yarayahagaritswe mu mabanga inyuma y'ukwezi ashikirijwe icese n'umukuru w'igihugu yagirizwa kuburabuza urwaruka ruriko rurimba ubutare. Simbagoye Jeremy yashikirijwe abanyagihugu n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kwa 2025 Nyakanga uyu mwaka ku kibuga c'umupira w'amaguru i Bubanza intara ya Bujumbura
kuri uyu wa 31 Gitugutu uyu mwaka ikete ryo kumuhagarika niho ryasohoka. Iyo ngingo ifashwe inyuma yaho kandi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashikirije ko hariho musanteri umwe ngo yaburabuje umwe mu rwaruka aserukira koperative iriko iracukura ubutare muri komine Bubanza, aho yagize ati uyo ntakwiye kuba indongozi. Byose byatanguye ku munsi wa mbere muri zone Ntamba ni muri komine ya Kera ya Musigati. Koperative ifashwe mu mugongo na peyaje bari kubimba ubutare muri zone Ntamba. Musanteri Jahamisi Mbagoye ari kumwe n'ujejwe igisata c'amasoko ntangaguvu amazi ubutare ndetse n'agataka yarahagaritse uwuserukira iyo koperative barabuza gukora. Iryo burabuzwa ntiryamaze umwanya munini nk'uko abari bahashitse babitumenyesheje. Iyo koperative yimba ayo mabuye kandi y'agaciro ikaba iriko iranakoresha uburyo bwinshi harimo ndetse n'imashini kuyiburabuza ngo bavuga ko koba ari agahombo okeje. Umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange yasabye buramatari w'intara ya Bujumbura gushira mu ngiro iyo ngingo. Reka tunyarukire muri Tanzania, akajagari katagira izina. Ibintu ntibyoroshe mu gihugu ca Tanzania kuva ku wa gatatu igenekerezo rya 19 Gitugutu uyu mwaka. Amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abashinga amateka yakumiriye imigambwe ibiri ihambaye mu bitavuga rumwe n'ubutegetsi ariyo Chama cha Mapinduzi CCM. Uza imbere mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ni Tundu Lissu arongoye mugambwe Chadema ari mu mvuto yagirizwa icaha cyo guhemukira igihugu. Muri 2017 naho kandi yarigeze kuraswa arakomereka bikomeye cyane, hariko Imana irakinga arakira. Indongozi nyinshi z'uwo mugambwe zaranyegeye izindi zirapfunzwe, haranavuga kandi n'abanyurujwe baraburwa irengero. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko atamatora yabayeho kuko ngo kwa 29 Gitugutu uyu mwaka. Kuva umunsi w'amatora Tanzania ivugwamo imyerekano ikomeye y'urwaruka bita Genizi. Igihugu kirimwo akajagari kadasanzwe, ibisagara byuzuye imyotsi, amazu ya bamwe mu bategetsi yaraturiwe, ibiro n'ibikoresho by'amatora byaraturiwe mu bice bimwe bimwe. Ubuzima bw'igihugu busa nk'ubuhagaze hatari hake. Internet yarahagaritswe mu gihugu hose. Ejo kandi ho n'umuyaga nkuba ngo wari wacitse mu gihugu cose, amabarabara menshi ntarikiriko arakora. Hari kandi n'abakeka ko imbibe zose za Tanzania ngo zishobora kuba zogawe. Ku rubibe rwa Kenya ndetse na Tanzania haravugwa urwaruka rwishi rw'abanyakenya Gen Z rushaka kwinjira mu gufasha urwaruka rwa Tanzania kandi ngo kubandanya imyiyerekano. Haranavuga kandi abatari bake bamaze kwicwa muri iyo myiyerekano y'urwaruka. Ejo havuzwe igitigiri c'abarenga 700 bahasize ubuzima. Haranavuga kandi gushamirana hagati y'igipolisi n'igisirikare. Abasirikare ntabwo bashigikiye ko abapolisi barasa urwaruka ruri mu myiyerekano. Gen Z yo iboneka omengo yishimiye abasirikare kugeza ubu amaso yose ari ku gisirikare ca Tanzania. Tanzania ni kimwe mu bihugu bike cyane bya Afrika bitigeze bibamwo gutembagazwa ku butegetsi ku nguvu. Samia Suluhu Hassan yahejeje gutembagazwa Samia Suluhu Hassan yahejeje gutangazwa ko yatsinze amatora ku majwi 98%. Ibiriko biraba womengo ntaco bibabwiye abategetsi bo hejuru kuva bitanguye. Perezida Samia Suluhu Hassan yigumiye mu gacerere. Mu kanya gaheze umugwi ujejwe amatora watangaje ko Samia Suluhu Hassan yatowe ku rugero rw'ibice 98%. Tanzania kandi kugeza ubu yari izwi nk'igihugu gitekanye. Perezida Samia Suluhu Hassan yari yaje afise ishusho yo kongereza umwidegembyo mu gihugu. Iyo minsi 3 iheze arahinduye rwose ishusho y'ico gihugu
kibanyi. Ubu Tanzania iriko ivugwa ko akajagari ubwoba bwakwiye hose ko Tanzania ishobora guhura n'ivyabaye mu bindi bihugu bitari bike. Tanzania si igihugu gisanzwe mu mateka ya Afurika. Tanzania ni igihugu cafashije ibihugu bitari bike mu ntambara zo kubohoza ibihugu bitari bike nka Mozambique, Zimbabwe, Namibia, Uganda, Afrika y'Epfo ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Tanzania rero ntiyari ikwiriye kubamwo akajagari nk'aka. Giza abatwara ico gihugu bomenya kuganira nabo batavuga rumwe, maze impore ikagaruka, hakaba amatora meza abanyagihugu bose biyumvamwo, vyobaye byiza. Tanzania itanze akarorero keza. Ibihugu byinshi Tanzania yafashije muri kahise byari bikwiriye kuja hamwe bigafasha navyo Tanzania gutora umuti urama keza umurama ku neza y'abanyagihugu ndetse ba Tanzania bose. Ariko kandi Afurika yose irubaha intwari Mwalimu Julius Nyerere, umugenzi akomeye w'icungu y'u Burundi Rudoviko Rwagasore. Igihugu ca Nyerere ntigikwiriye kuba icagajagari. Abanyagihugu yagwaniye ni bumvirizwe bahabwe demokarasi inyayo. Kugeza ubu nta wuzi ibiri muri Tanzania iyo bizohereza bishobora kuvana n'ingene igisirikare kizoguma acigenza. Ibi rero bikaba hari bimwe mu bintu bishavuje ibihugu byinshi bitandukanye byo ngaha ku mugabane wa Afurika, aho bisaba ko hobaye umutekano ndetse Afurika ikabandanya cyane ibihugu byafashijwe n'iki gihugu ca Tanzania bikabandanya abibona ko nabyo byo buterera kugira ngo umutekano ubandanye ugaruka abanyagihugu uba Tanzania. Reka dushimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru ibiganiro twariko turabashikiriza kuri isa twe dusozerenga turaza gusubira mu makuru araza kubagizwe. Ndega kandi dutereya mu tunashimira bari ko baradukirikira bariko. Reka dushimire kandi dutere yambu abari ko badukurikira bari mu micungararo itandukanye igize igihugu cyacu Burundi, abari ko badukurikira bari nko mu ntara zitandukanye zigize igihugu uko ari zitanu zashizwe ko mu ndinganizo shasha. Aha twavuga nk'intara ya Butanyerera, intara ya Bujumbura, intara ya Burunga ndetse n'izindi zitandukanye nabaje kudondora zigize igihugu cyacu Burundi zashizwe ko mu ndinganizo shasha. Ntitwokwibagira kandi abari ko badukurikira bari mu makomine atandukanye agize igihugu cyacu cy'u Burundi, ariko dukurikira kandi hari mu ducimiri dutandukanye amazone ndetse n'imitumba bitandukanye bigize igihugu cyacu cy'u Burundi. Mwese turashimiye kuba mwari kumwe natwe. Reka kandi dushimire abari ko badukurikira bari mu bihugu bibanyi, atwohera nko mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, abari mu buraruko bw'u Rwanda, abari mu manuko, abari mu burengero ndetse n'abari mu buseruko. Mwese turabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Tutibagiye ndetse n'abadukurikiraga bari mu mugwa mukuru wa politike w'u Rwanda ariwo Kigali. Mwese turabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Abari mu bihugu bibindi bibanye nk'abo bari muri Kongo mu ntara zitandukanye nka Masisi, mu micungara itandukanye nka Masisi, abari muri Sud Kivu, muri Nord Kivu, abari za Minembwe n'andi hose mudukurikira muherereye. Mwese turabashimiye kuba mwari kumwe natwe mu makuru y'ibiganiro ariko turabashikiriza kuri isa. Abari mu bindi bihugu bitandukanye nk'abari muri Tanzania, nubwo igihugu ca Tanzania kirimo imyerekano idasanzwe, turabahumuriza kandi tubasabira ku Mana ko iyo myerekano yohera maze umutekano ugasubira kuboneka. Reka kandi dushimire abari ko badukurikira bari muri Mozambique, abari muri Zambia, muri Zimbabwe, muri Afrika y'Epfo, muri Malawi ndetse n'ahandi hatandukanye mudukurikira muherereye. Mwese turabashimiye kuba mwari kumwe natwe mu makuru y'ibiganiro ariko turabashikiriza mwiri joro. Reka kandi dushimire abari ko badukurikira bari mu bihugu vya kure, mu makungu kure. Twavuga nk'ari uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari nko muri za Mexique, abari muri baza Brazil, abari no mu bindi bice byose bitandukanye bigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwese turabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Abari mu makungu kure nk'abari muri Buraya, abari muri Australia, mwese turabashimiye kuba mwari kumwe natwe mu makuru y'ibiganiro ariko turabashikiriza kuri isaha. Reka rero mbibutse mu fyonde suivre partager ndetse na sabone kugira ngo muze muraba mbere kubona notification zijanye n'amakuru mashasha tuko turabashikiriza kuri isaha. Tuzosezerenga haro tuzaza gusubira mu makuru n'ubundi aza kubagezwa kuri nomero kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV.